mu baririmbyi b'abakobwa ukunda ni Chanel mu baririmbyi ukunda wambe vuga ati wow ujya mukobwa ndamukunda Chanel si wowe wenyene kubera ko mugaje ndabivuze kubera ko Chanel like je natanguye kumukunda nkiri muto ndibuka nimbo mu baririmbyi ba mbere yatanguye kugaragara kiyageca baruriro tusa wala basosokeye barimba basosoke sinzi wengira uri nouvelle generation ngira ntavyutse ndabizi. Hello guys, turabaramukije abakunzi ba Ami Show TV kuri micro ni Kaziguye Krista. Hama twabazaniye umushitsi mushasha murazi ko twama tubazanira ibintu bishasha azwi kwizina d'ailleurs kwanza araza kwivuga. Kwama kubatari abona mwiyabone abataragira like mugire like avant muce mugana like hange na commentaire. Oli karibu. Deja mvutse urakotse. No, it's okay, ni bon. Nitwa ni présente. I présente. Uko namaze kuvuga. Entre tavuze ngo ndi mushasha ariko sindi mushasha. Nari maze gukora ikiganiro menga rimwe kuri TV yanyu. Ego mugabo si nitwakoranye nawe. Naje ni mpamvu kisha kiba gishasha bien sûr. Ndi mushasha wala nitwa mazina nawe n'abavye nitwa Ndikumana Olivier. And then mwana menga nk'umuririmbyi ndibaza. Ego. Voilà. Mazina y'uririmbyi nitwa DJ Oli. Niryo benshi banziko. Ego. Jake nashaka kubaza ahubwo kugira wiyitwe DJ Oli usanzwe mu DJ. Bon narigeze kuba ndi DJ muri 2011 kugeza 2014 no sometimes hari gihe bishika nkakorako. Ego egeze kuba ndi DJ. Okay. Karibu muri Ami Show TV. Urakoze cyane. Turakwakiriye. Merci beaucoup. Iteka kuri twe kwakira. Hama nashaka kubaza ikibazo. Okay. Hari indirimbo nigeze kubona wagize ya Ndragua. Okay. Ya wasubiye nko Christiana voilà. Yamajambo ya video igera kugira. Je ndashaka kumenya igitimo wiyumviye kugira ijya ndirimbo. Hari abayizi kuri Ndragua, hari abayizi kuri juste salutation. Bon novuga nk'umuririmbyi hari utuntu en fait tuba inspire n'ibintu byinshi. Ese tugerageje kuraba indirimbo tuba dusohora bijana n'umwanya tuba turimo. Rero kajya ka video karanshitse ko murazi Gomez n'umukomedienne vraiment bikora neza. Nanje ndumufana wiwe. Ka video karanshitse ko and then mbona hano hose ariko barakaraba kabenteresa nyene kabaryohe. Hanyuma twita n'umupastori w'umugenzi ya Yandungikiye ndiyumvira taraba sijwe nyene bica bimpaye ide ko shobora gukora mu indirimbo ndi genre nk'ivyo. Ego. Okay, none mwamumaze kubona na Christiana? Ego twarabonanye kandi twagiye novuga ko twahujwe n'ijya ndirimbo nyene kuko nayisohoye tutazinanye. Natanguye nsora ka video ka 30 secondes tutazinanye and then avant ko nsora indirimbo rero umva yabonye kajya ka video hanyuma rero turamenyana yacame yakarije nabigitse turamenyana. Ego. Ni sawa. Hama umaze gusohora indirimbo zingahe? Tutarumenga ni 8. 8? Ego. Titre? Ya mbere yitwa Yurize, ya kabiri yitwa Oyareka, ya gatatu yitwa Soro, ya kane Muje, hariho Juste Salutation, hariho Munyana, hariho So Fine, hariho na My Desire, sinzi ko ariyo nibagi. Menganitse. Munyana wayivuze. Ego. Okay. Haba niye ukunda cyane gose. Kumbaje. Indirimbo zawe zose niye ndirimbo uvuga ati wow indirimbo ndayikunda. Kuki uvuga ngo Munyana canke Munyana nawe. Munyana ko nanje niko yari yo nkunda. Abo novuga gute? Franchement sanuzikunda zose ariko ari ziguma zigaruka cyane bose novuga ngo ni imwe ari ziguma zigaruka cyane like Muje, Munyana, So Fine ndayikunda gose. Ego. Ni sawa. None wowe batanguye ryari ibintu by'indirimbo wawe bitanguye ryari n'igihe wabitanguye ge watanguye kuvyiyumvira
that bo kuririmba novuga ni ibintu nisanzemo kubera ko nakuriye mu muryango w'abantu basenga kuri eglise ibintu dijon nk'ibyo avuga nti kubera ko wasanga kenshi ngenda kugira na repetition kuri eglise ariko sinshobora kuririmba na timide ukuntu naratinya kuja imbere y'abantu ariko nagiye kuvyinjiramo neza na neza muri 2019 wagiye utangura ego ukaca usohora wangiye wit ego wit ukaca usohora wit indirimbo zose ego wow waranyarutse imyaka itatu en fait ni kintu umva ni programme wiha bon jewe kuririmba indirimbo si ibintu ndondetse ubu ndabise indirimbo nyinshi nanditse ariko ntarashobora gushira ku mugaragaro urumva ni ibintu biri muri je kwandika biranyorohera kuririmba n'ibintu binyorohera that's why deja nk'uyu mwaka nihaye gusohora indirimbo zine mugabo umwaka wahera nasohoye zine singa 6 2020 nasohoye indirimbo 6 bon nukuvuga 2019 gushika muri nani ni 6 zose total wow félicitations merci félicitations vraiment hama bon dazi ibibazo ntibigibura ni kihe kibazo muhora mugira mu bintu by'indirimbo muhora mukunda kuronka nyene mugira bon jewe kumbure n'abandi tusanga hari ibibazo dusangiye abaririmbyi bagenzanje bo ikibazo cya promotion nico cama kigaruka cyane je sinavuga ngo ndafise en fait usanga kenshi ari gushobora kuriha amahera ya studio gukora ama clip en general kugira ukora indirimbo iri complete ifise video na gutanga audio na video and then hakacaza promotion gerageje kuraba rero promotion mu Burundi iracagoranye kandi kenshi usanga bidoga ariko mugabo je ndabishima uko biri kose gusa n'ikibazo c'amahera ya video kiracangoye ndasohora audio vraiment ndashima Imana ndashobora gusohora audio ariko video vraiment biracangoye na promotion yego okay hama ndazi nk'ivyo nuyuhe muririmbyi uvuga ati uyu muririmbyi vraiment jewe ndifuza ko twokorana canke ntuye muririmbyi deja wifuza ko mwokorana novuga ni benshi harabo nipfuja bamwe twarakoranye akoranye n'uwitwa PUBG na Moses Brown urumva abo twarakoranye deja hakaba hariho n'abandi novuga benshi gusa ndifuza gukorana hariho umuntu nemera cyane inde tushaka kumenya Bawden ndamwemera cyane n'umuregend Bawden ndamwemera cyane n'umuntu niyumvira ko ejo peut-être que tuzokorana sinzi ariko hariho n'abandi benshi banashima twakuze twumva parce que jewe tuvuga muri 2011 nari hafi y'umuziki kuko deja nari DJ narabona rero hari abantu nemera kuva 2011 like nkaba Satbi Fizo umuntu abya nipfuza ntuze yitwa Chanela n'umuntu atakiririmba ko crazy naye naripfuza gukorana nawe bona byifuza ntaraba umuririmbyi mugabo tusa ufite abantu bose bakora neza vraiment ndipfuza gukorana nawe mu baririmbyi b'abakobwa ukunda ni Chanela mu baririmbyi ukunda wambe vuga ati wow ujya mukobwa ndamukunda Chanela si wowe wenyene kubera ko mugaje ndabivuze kubera ko Chanela like je natanguye kumukunda nkiri muto ndibuka nimbo muririmbyi ba mbere yatanguye kugaragara kiyageca barugiro tusa wala basosokeye barimba basosoke sinzi wengira uri nouvelle generation ngira ntavyutse usanga ari uri generation start time 2000 sanguro muri 2000 so gusa Chanel nyene en fait nakunze ijwi giwe kuva nkiri muto like mbwa hariyo nabandi ugerageje kuraba nka Miserika Bernice Estanish Mona akubera ko mvuze Mona kwanda mukunda
voilà ya namona nawe nyene ni bon na Natasha ariyo point ndamukundira ego hariho n'abandi peut-être ntavuze ariko bariho kandi babizi hari nawo muri gospel na hari nko witwa Rebecca muri gospel urumva ni too much nyene uramaze gusohora indirimbo y'Imana ko numva narigeze kuja muri studio zibiri twari group ariko ntizashoboye kuja ku mugaragaro producteur yatubwiye ngo za afite ngo machine yagize ikibazo des fois ndazifise za gospel zari muri studio ariko ndibaza ejo nzozisohora. Hama Oli umuntu wese afise ikintu ashaka gukora kugira ateze imbere igihugu ciwe ni ikihe kintu wumva ushaka gukora kugira uteze imbere igihugu cawe? Nugukora navuga ni bien sûr Burundi nugukora cyane kandi umuntu agakora ibihesha agaciro igihugu ciwe. Je nico kintu navuga biragoye deja haje urabona ko biri kure parce que no mu gihugu sindanaboneka ariko ndiko ndakora kandi cyane wanashima kuko biri no mu ndoto ziwanje anjuko ushobora kuduza ibendera ry'u Burundi mu makungu DJ Oli kandi bizoshoboka. I hope so. Amen. Amen. Yeah. Ego ndiko ndakora kandi ndazi bizokunda biciye mu muziki. Juste ndiko kandi antuka imiziki wanje ntiteye isoni. Ziranaryoshe cyane gose indirimbo zawe ziraryoshe. N'abandi ndabasaba bagende bazirabe. Bagenda bazirabe bo gutora hebwa bakuro. Ni mfise kuri YouTube nitwa DJ Oli. Wanditse za Munyana so fine juste salutation my desire uchubona indirimbo za DJ Oli kuri Instagram nitwa DJ Oli nyene no kuri Facebook ndafise page ya DJ Oli. Ego. Okay. Ni ikihe kintu usaba abarundi abafana ba Ami Show TV ndetse n'abafana ba ni ikihe kintu wumva wewe wobasaba? Ubwa mbere ko barundi bose abaza kubona ikintu kiganiro canke abakurikirana Ami Show bagire subscribe kwanza. Ego vraiment. Mukuri. Ego. Turabibasavye mugire subscribe. Ego muze kwiyabona ntimuvyibagi ndetse na j'aime muyishire ko. Kumbe vraiment ko nabisabanye ikigongo vraiment. Kunde basavye ko bafukamira no bafukamira abaje. Ndabasavye ntimwibagiye kwiyabona. Nta kuntu ukoresha iryo jwi nyene no kuvuga bagende bwena mwiyabone ndabasavye kuri channel ya DJ ni kwa DJ Oli basha mugende mwiyabone. Antuka ngira iki kiganiro nicasohoka ngira ndayibona ko bavyumvise. Ego vraiment bazobikora antuka abakunzi bacu bazobikora. Nako ndavuga ni ikintu saba abarundi en general mu muziki w'u Burundi biracagoranye nako benshi barakora mugabo ntibaronka revenu lakini ntibaca binjiza uko nyene rero tubasaba kudushigikira ntitubikora juste kugira ngo navuga ni suguta umwanya canke suko tubikora kubera ko atabindi dushoboye gukora ni juste badushigikire kuko ndazi umurundi wese ahari ndibaza ngira numwe kwijana usanga afite agatelefone n'utagira agatelefone akaradiyo ndazi karondeza hari umuziki kuvuga rero turafise contribution mu buzima bw'abantu bwa misi yose ko turazana akantu timpa kumunezero kuko umuziki ni ikindi kintu rero nije ndabizi kuko je niyo nshavuye mu muziki ego rero badushigikire ko bashobora ntibaduhe image y'abantu babuze ico bakora canke y'abantu b'abatambero parce que bamwe mu baririmbyi baratunze imiryango yabo bamwe mu baririmbyi baratungishije benshi rero turakenewe badushigikire and then ego nico numva navuga ntinjiye muri vie privé yawe ikintu ukora mu buzima apart y'ibi by'umuziki ni ikihe kindi kintu ukora atari ibi by'umuziki? Ikibazo ndakunze kucishura mugabo ari mu Cumenga ari abantu bari baje bari kugira umuhamagaro peut-être ko gufashanya nanje kugira ngo ibikorwa byanje shobore gutanga byinshi kandi byiza gusumba Cumenga ndabakumiye kubera ko
umuntu umenga urafise akazi then urahemba umenga birakwiye ariko hariho amapa ntashobora kubona jewe kuko bisaba ko no musi ntegura nkavuga nti ejo nzobaho gute ejo nzoba afise famille afite bisaba ko nziganya ntaherezamwo byose rero akazi nsanzwe nkora afite uza kuvyumva ntibaze ngo ngo mpetarishoboye kuko nanje ndakeneye fasha kote ya muziki ubuzima busanzwe bwa ndabishimira Imana nkora akazi ko muri restaurant ego ndumujera kana bivuga ni bon. Okay, ni yihe fungu gukunda kurya? Ifungu? Ego, ni kihe kintu akunda kurya? Adakunda ubugari. Ubugari? N'agasombe? Sombe patwo sindarironka kenshi. Isosi? Bon, ikintu numva ko nojya ufite isosi buzi ndashobora gufungura. Ndose ubugari n'ibiharage ndafungura jewe. Kandi ikintu numva ntashobora kumara nka n'isomene ntaronse ni ibiharage. Ari sawa. Hama twaryohewe kukwakira muri Yami Show TV. Gira akajambo gira abafana ba Yami Show TV n'abafana bawe. Abafana bawe n'abafana ba Yami Show TV bagira akantu kanyuma nyakajambo kanyuma. Nkuko nabivuze barashishikara kudushikira and turabakunda. Bibuke kugira kwandika commentaire kandi banashikane kure ibikorwa byacu bashoboye kubiha abo bitarashikira nabyirengagiza. Anemo nico novuga. Ego. Okay, turabasezeye bakunzi ba Yami Show TV kuri micro nkuko nababwiye ari Kazigoye Christa bien sûr ko batari banzi. Hama bon ndagisubiramo kandi nimwibagiye basha kwiyabona bashokira nakibasabye nimwibagiye kwiyabona na surtout mugire mufyonde kuri sabone canke subscribe hama mushire ko na j'aime. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyonda subscribe kuri Yami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.